umva mwananje kusanze siniko twayisanze Adamu na Eva baratanga ibibazo biratangura Gahini na Abel umuvukano barafuta abakundana bararuhemukira uzukunde benshi wizere bake ko hazobamwe abakeba uzoguhisha kwa kwanka nawe uzomwishe kubizi uzobagarira ico mufana uzorandura ico muzofa kuko ico mufana gisumba ico muzofa. Witwa gute? Witwa Nimbona Elvis batazira Mapozi, Elvis Mapozi. Mapozi ujya uvuye ku ipoze gishi wari ufise? Narikoranye mbona ngo ndavanda narisazana. Ibyafara ubibona gute? Ibyafara ibintu biryoshe cyane. Kuki utashoboye gufransina mu muziki? Mu muziki sinashoboye mugabo kuba no fransina nyene cyambu cyawe mugandi ko ndagerageza kuzokora andi mateka kugira ngo nanje bizogende nkuko nawe nyene yabigenjeje dufashije kugira ishaka muri byose tuba turimo rya courage yiwe ituma buri muntu wese byo barimwo nibona ko bizoshoboka. Mu 2019 ngo wararimbye indirimbo ya gospel usanga ukubise squatter? Nta squatter nakubise ahubwo nivyo nyene nivyo bituma umuntu aba découragé. Si squatter kubera indirimbo yumvirije nawe yumvirije urumva ko ari indirimbo ikoze nk'izindi canke hari n'izisumba mugazi menyekana gusumba bivanye rero abantu bafise umwanya ungana wo gukurikirana ibintu. Jewe aho ngeze ku myaka mfise mengo sinokwikimanya y'umuntu ngo agende mvugiriza indirimbo nkuko abandi bamwe babikora canke ngo ngume mvuga nko minduru ku radio ngo bamvuze. Nahisemwo gira agacerere kugira ngo iyo ndirimbo izovuzwe canke ntivuzwe cyamba décourager ngo cyo tuma nakunda kubandanya cyane. Indirimbo yagutwaye amahera menshi? Iyo ndirimbo yatwaye amafaranga menshi sinaje yatwaye. Indirimbo ya kera yitwa Otop twayikoreye Kigali muri 2006 twagiye kugira concert n'abandi bafariazi n'abandi bose turi kumwe na Buja Unit ariko siko uvuga ngo niyo yabaye yamenyekanye cyane gusumba izindi ahubwo niyo yarizimvye mugandi yamenyekanye zizimbutse nizo zamenyekanye. Ngo wahevye umuziki kuko wasanze ufise italent yo kudandaza? Usanzwe ingabirano turazifise zose Imana yarabimpezaga yarabishoboje. Sinahevye umuziki ngo wananiye kuba ntawanyirukanye. Studio ziranazimbutse ngaho ku rwego rwo mu Burundi nk'abandi bose basorera. Nijo umuntu areka kubikora abo gusa nagiye kudandaza ko yarivyo murashaka kumbeshaho uko nipfuza muga muziki unabona ariko ndakora n'ingene nashaka kubaho sinabona ko bishobora umuziki wonyene wonshobora kumbeshaho uko nshaka gutunga umuryango wanje. Bica bisaba ko mbaho nkuko umuziki umeze kandi umuziki wo nabona ko ari muto kuvyo nshaka gushika ko jewe. Fanta orange canke akayeri? Orange. Urubatse? Cyane. Ninde canke umuco? Ninde. Igihe canyu ninde muririmbyi yarakaze? Ari umugabo bita Fariaz. Ngo umuziki w'u Burundi barataye akanovera? Niko twovyita mugabo abakora barakora mugabo n'ibindi byiza birahari barakora byiza mugaso kuvuga ngo barataye akanovera ijana kwijana oya aho gusa ntukoze nkuko ababivugana abantu bo hambere navuga ko ataka kanovera kubera genre yabo bakunda ubusiri kiraza. Uwo guha wambiki umukuru w'igihugu wo mwambika ubuhe bwoko bw'ibirato? Mwambika neza cyane kuko bisanzwe ari mu nakurikiranye cyane niyo biri mu maraso yanje. Umujene w'umurundi kugira atangure kwikorera utwiwe ubona akeneye iki? Icyo akeneye no kumenya ko hageze kwahaguruka hama ibyo akenera navyo mu gihe amaze kumenya ko hageze kwahaguruka icyo ari cyo cyose afise kashaka kumuhagurutsa kubera abenshi twama turindiriye imitahe wibaza ngo umutahe ngo nzoronka umutahe ngo ntangure gukora iki kintu waruke umutahe ugasanga warawuronse ntiwabimenye urashaka kuronka ntubimenye bivanye na nk'ubu ndashobora guhereza Samir hama nkaca nibaza ko ari
kwari nka mu twanya nkashaka ko ari shopping, undi muntu ukamuha Samir akayita ko ari umutahe, undi muntu ukamuha Samir akita ko ari argent de poche. Rero umuntu azogumaganya n'umuntu azofata amafaranga akayita ko ari umutahe, kubera iyo Samir musanzwe agira valeur bivanye nawe n'agaciro wayahaye. Niyihe business wohimiriza abajene kujamwo kuki? Kwahimiriza ko bokorora, kubera bihesha amahirwe abantu benshi cyane, guhera ushaka gutanga akazi worora, ushaka gutanga akazi ukaha akazi umuryango wawe, inshuti zawe canke ushaka gukoresha abantu benshi bivanye n'uwo mugambi wahisemo gukora. Cyo tuma byo korora ni byiza cyane, ushaka gukoresha abantu benshi batandukanye bivanye n'iyo project. Abastango birabagora kubaka bakabana n'umugore canke umugabo umwe. Umusitare hajya umuntu ni wa wundi nyene, umusitare aguma ari umuntu nk'abandi. Rero bivanye n'ingene yigenza, hari n'abantu bigenza uko kandi atari abasitare, akaba yubatse mugabo ntabone ko yubatse, ntabiha agaciro. N'abasitare nuko hari abadaha agaciro ivyingo zabo n'abandi babiha agaciro. Uburundi bugizwe n'amakomine angahe? Ni igiki uzi ku mwami Ntare Rushatsi? Ntare Rushatsi agwaniye igihugu kw'isi. Tubwire izina ry'ikiyaga kinini gusumba vyose. Aho rero niwambajije n'amashuri mfise nico tugira dupfa. Aho nzaba mujyane kure. Aho usanga nakwishiye ko ari Tanganyika, ko yari yonzi cyane abangabo hepfo nkaca mbona Tanganyika cavuga ni sumba ruvyironzi. Kudandaza ibirato no gusubira mu muziki wotora iki? Iyo muziki ntakwapfuye ngo ndabambika ibara yaho no uvuga nabi. Byose mu gihe mbona arakazi bizaba bimeze nk'akazi, bizaba bikora nk'akazi, bizobikora. Indoto yawe y'ibisazi? Ndifuza kuba mu nzu nziza, an etage, n'amazu ya maison de passage mpangishije. Ibaze ikibazo wiyishure. Elvis Mapozi, iyo uba udakijijwe umeze gute? Ndashobora kuba noba nkenye cyane iyo ntakizwe. Nimba ko noba nari nkena kuba siba nta kimba ndashika ko mu buzima bw'iwanje iyo ntakizwe.